Kaze banywanyi bacu bakunzi bacu muherereye hose impande zine z'isi turabahaye ikaze twibutsa kugira sabone kugira subscribe. Kaze muri kino kiganiro giye kwibanda ku nkuru twe twabwiye ivuga aho Perezida Zelensky Perezida wa Ukraine Zelensky yasabye kugirana ikiganiro n'abanyafrika muri rusangi abicishije ku muryango w'ubumwe bwa Afrika ya Addis Abeba. Ibi rero akaba bisabye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ko yoshiraho umunsi maze Perezida Zelensky akaganiriza amareta yose ya Afrika ndetse agashikiriza ijambo ryerekeranye no gusaba ubufasha muri Afrika, aho avuga ko Afrika ikwiye gushigikira igihugu ca Ukraine kurwanya mu kwiyamiriza ibitero Uburusiya buriko buragira ku gihugu ciwe. Ibi rero nk'uko twababwiye ijambo rya Perezida Zelensky ntabwo yakiriwe cyo kimwe mu bihugu vya Afrika ndetse ibihugu byinshi cyane rwose ubu bikaba byariyamirije ingingo aho bivuga ko ibihugu vya Afrika bigomba kwigenga ku kibazo ca Ukraine bitagomba gufata cyo kimwe Ukraine n'Uburusiya n'ibindi bihugu, ndetse aho abakuru b'ibihugu bimwe bavuga ko ibihugu vy'Uburayi n'ibihugu vya Amerika bifata Ukraine nk'uko ari igihugu speciale, kuko aho bamwe bavuga ati intambara zarabaye mu bindi bihugu byose ariko ntitigeze tubona aho ibihugu byose bihaguruka ngo biziyamirize nk'uko ibihugu biriko biriyamiriza intambara yo muri Ukraine, ndetse aho bivuga ati hariho kamwana wa mama kabaye uko ikibazo ca Ukraine kiriko kitabwaho, ati n'ibindi bihugu byose biri mu ntambara ndetse byinshi cyane gose muri Afrika byari bibagira ko intambara iba mu Burayi niba muri Afrika arico kimwe ko yose ihitana ubuzima bw'ikiremwamuntu. Ibi bihugu bimaze kwanka bino ko uyu mu perezida ashikiriza ijambo abanyafrika n'igihugu ca Afrika y'Epfo, ndetse igihugu cawe ca mbere ko kuvyamiriza n'igihugu ca Kenya, aho ibihugu bimwe bimwe yasavye kuganira gushikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka zabo direct. Igihugu ca Kenya casabwe ko cokwemera ko ashikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka yabo direct, ndetse n'igihugu ca Afrika y'Epfo n'igihugu ca Misiri n'igihugu ca Nigeria. Ibihugu byose byasabwe ko vyokwemera Perezida Zelensky agashikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka zavyo, ariko bino bihugu byose bikaba vyariyamirije bino uyu Perezida Zelensky yasaba, aho bivuga ko bino bihugu byo bitagomba kugira aho bihengamiye yaba ku Burusiya ndetse canke kuri Ukraine. Bivuga ati twebwe turi hagati na hagati, ndetse twibutse ko bino bihugu byose byinshi byo muri Afrika bikaba bitatoye yaba gufata ibihano Uburusiya canke gukura Uburusiya mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Ibihugu byinshi vya Afrika ntivyatoye ndetse nta nico vyabivuze ko. Ibi rero bivuga ko Afrika n'ubu ku kibazo ca Ukraine n'Uburusiya ikiri hagati na hagati idashaka kwerekana ko ishigikiye uruhande rumwe, mu gihe Perezida Zelensky wewe arivyo yashakaho. Yavuga ati abanyafrika bakwiye guhagarara ku ruhande rwiwe bakamushigikira, bakiyamiriza Uburusiya, bakiyamiriza ibitero Uburusiya buriko buragira muri Ukraine. Ibi rero kandi abanyafrika benshi bavuga ngo n'igituma baravyamirije ngo ni nk'agasuzuguro Perezida Zelensky yaba yaragiriye ibihugu vya Afrika, ngo kuko ibihugu vya Afrika abisavye kuvugana navyo ubwa nyuma, mu gihe yamaze kuvugana n'ibihugu byose by'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane gose vyo kwindi migabane, akaba yaravugishije inama nshingamateka zavyo, akavugisha abanyagihugu bavyo. Ubu rero akavuga ati kubera iki atatanguye gusaba, bamwe bakavuga ati kubera iki atatanguye gusaba abanyafrika ngo bavugishe hakiri kare. Ati ubu rero abona ko Afrika ari yohereza ko ubwa nyuma kuvugisha. Ati abona ko abanyafrika ari batafise agaciro ashobora kuvugishiriza igihe cyose yishakiye. Ati yaba ashaka kuvugisha abanyafrika ariko avugisha cyo kimwe n'igihe yavugisha Amerika canke igihe yavugisha Ubwongereza, igihe yasaba kuvugana n'abanyagihugu b'Ubwongereza canke n'abanyagihugu ba Amerika, ko ari naco gihe yariko yarasavye kuvugana n'abanyagihugu b'Abanyafrika.
Ibi rero kandi bikaba bitakiwe kumwe n'amareta ndetse n'abagize amareta. Hariho amareta amwe avuga ko vyoba ari vyiza ko uyu Zelensky ahabwa amashanse akavugana n'ubutegetsi n'abanyagihugu ba Afrika, ariko bamwe bakagira ati niba muha ijambo Zelensky ndetse muce muha n'ijambo perezida w'Uburusiya na Putin agire ico ashikirije abanyafrika, ati kuko abanyafrika ntidushobora kugira aho duhagaze, na cane cane ko bamwe bagiriza igihugu ca Ukraine kuba carafashe nabi abirabura inzizi kikabatoteza, abandi bakavuga ati igihugu ca Ukraine mu gihe Afrika yari mu vyago n'ubu ni ntabwo cigera kivuga canke ngo gishikire n'igihugu na kimwe mu bihugu vyo muri Afrika, ati ubu rero gishikiriwe niho cibutse ko hari umugabane witwa Afrika canke hariho abantu bita abanyafrika. Ibi rero nivyo biriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukanabumenyi, aho bavuga ko uyu mugabo adakwiye guhabwa umwanya wo gushikiriza abanyagihugu ba Afrika barenga umuriyaridi ijambo. Yavuga ati nagume mu Burayi kuko n'ubundi nta ciza abanyafrika tumwitezeko, kuko niba yarafashe nabi abanyafrika nta mpamvu yogaruka rero ngo asabe abanyafrika kumushigikira. Mukunzi rero dukurikira, nta tugarukije iyi nkuru y'ibivugwa kuri risaba rya Zelensky kuvugana n'abakuru b'ibihugu ba Afrika ndetse n'abanyafrika muri rusange. Ntituzi nawe ico bivuga ko, niba wumva ko bikwiye koko ko perezida Zelensky avugana n'abanyafrika canke ko perezida Zelensky atohabwa umwanya bavugane n'abanyafrika. Utubwire muri komantere ico uvyibaza ko kubwawe icokorwa canke intererano yawe, kandi turanasaba ko mugira sabone, mugira subscribe, mukanatubwira n'ibindi biganiro mwifuza ko dukora kuri channel yanyu. Murakoze, mugire mubaho, Imana ibazigame. Kaze banywanyi bacu, bakunzi bacu muherereye hose impande zine z'isi, turabahaye ikaze, twibutsa kugira sabone, kugira subscribe. Kaze muri kino kiganiro giye kwibanda ku nkuru yo twababwiye ivuga aho perezida Zelensky perezida wa Ukraine Zelensky yasavye kugirana ikiganiro n'abanyafrika muri rusange abicishije ku muryango w'ubumwe bwa Afrika ya Addis Abeba. Ibi rero akaba bisavye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ko yoshiraho umunsi maze perezida Zelensky akaganiriza amareta yose ya Afrika ndetse agashikiriza ijambo ryerekeranye no gusaba ubufasha muri Afrika, aho avuga ko Afrika ikwiye gushigikira igihugu ca Ukraine kurwanya mu kwiyamiriza ibitero Uburusiya buriko buragira ku gihugu ciwe. Ibi rero nk'uko twababwiye, ijambo rya perezida Zelensky ntabwo yakiriwe cyo kimwe mu bihugu vya Afrika, ndetse ibihugu byinshi cyane gose ubu bikaba byariyamirije ingingo, aho bivuga ko ibihugu vya Afrika bigomba kwigenga ku kibazo ca Ukraine, bitagomba gufata cyo kimwe Ukraine n'Uburusiya n'ibindi bihugu, ndetse aho abakuru b'ibihugu bimwe bavuga ko ibihugu vy'Uburayi n'ibihugu vya Amerika bifata Ukraine nk'uko ari igihugu speciale, kuko aho bamwe bavuga ati intambara zarabaye mu bindi bihugu byose, ariko ntitigeze tubona aho ibihugu byose bihaguruka ngo biziyamirize nk'uko ibihugu biriko biriyamiriza intambara yo muri Ukraine, ndetse aho bivuga ati hariho kamwana wa mama kabaye uko ikibazo ca Ukraine kiriko kitabwaho, ati n'ibindi bihugu byose biri mu ntambara ndetse byinshi cyane gose muri Afrika byari bibagira ko intambara iba mu Burayi niba muri Afrika arico kimwe, ko yose ihitana ubuzima bw'ikiremwamuntu. Ibi bihugu bimaze kwanka bino ko uyu muperezida ashikiriza ijambo abanyafrika n'igihugu ca Afrika y'Epfo, ndetse igihugu cawe ca mbere ko kuvyamiriza ni igihugu ca Kenya, aho ibihugu bimwe bimwe yasavye kuganira gushikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka zabo direct. Igihugu ca Kenya cari casabwe ko cokwemera ko ashikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka yabo direct, ndetse n'igihugu ca Afrika y'Epfo n'igihugu ca Misiri n'igihugu ca Nigeria. Ibihugu vyose vyasabwe ko vyokwemera perezida Zelensky agashikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka zavyo, ariko bino bihugu vyose bikaba vyariyamirije
yashikirije bino uyu Perezida Zelensky asaba, aho bivuga ko bino bihugu vyovyo bitagomba kugira aho bihengamiye yaba ku Burusiya ndetse canke kuri Ukraine. Bivuga ati twebwe turi hagati na hagati, ndetse twibutse ko bino bihugu vyose vyinshi vyo muri Afrika bikaba bitatoye yaba gufata ibihano Uburusiya canke gukura Uburusiya mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Ibihugu vyinshi vya Afrika ntivyatoye ndetse nta nico vyabivuze ko. Ibi rero bivugwa ko Afrika n'ubu ku kibazo ca Ukraine n'Uburusiya ifise ikiri hagati na hagati, idashaka kwerekana ko ishigikiye uruhande rumwe, mu gihe Perezida Zelensky wewe arivyo yashakaho. Yavuga ati abanyafrika bakwiye guhagarara ku ruhande rwiwe bakamushigikira, bakiyamiriza Uburusiya, bakiyamiriza ibitero Uburusiya buriko buragira muri Ukraine. Ibi rero kandi abanyafrika benshi bavuga ngo n'igituma baravyamirije ngo ni nk'agasuzuguro Perezida Zelensky yaba yaragiriye ibihugu vya Afrika, ngo kuko ibihugu vya Afrika abisavye kuvugana navyo ubwa nyuma, mu gihe yamaze kuvugana n'ibihugu vyose vy'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu vyinshi cane gose vyo kwindi migabane, akaba yaravugishije n'amashikirangamateka zavyo, akavugisha abanyagihugu bavyo. Ubu rero akavuga ati kubera iki atatanguye gusaba, bamwe bakavuga ati kubera iki atatanguye gusaba abanyafrika ngo bavugishe hakiri kare. Ati ubu rero abona ko Afrika ari yohereza ko ubwa nyuma kuvugisha. Ati abona ko abanyafrika aribo batafise agaciro ashobora kuvugishiriza igihe cose yishakiye. Ati yaba ashaka kuvugisha abanyafrika ariko bavugisha co kimwe n'igihe yavugisha Amerika canke igihe yavugisha Ubwongereza, igihe yasaba kuvugana n'abanyagihugu b'Ubwongereza canke n'abanyagihugu ba Amerika, ko ari naco gihe yariko yarasavye kuvugana n'abanyagihugu b'abanyafrika. Ibi rero kandi bikaba bitakiwe kumwe n'amareta ndetse n'abagize amareta. Hariho amareta amwe avuga ko vyoba ari vyiza ko uyu Zelensky ahabwa amashance akavugana n'ubutegetsi n'abanyagihugu ba Afrika, ariko bamwe bakagira ati niba muha ijambo Zelensky ndetse muce muha n'ijambo Perezida w'Uburusiya na Putin agire ico ashikirije abanyafrika. Ati kuko abanyafrika ntidushobora kugira aho duhagaze, na cane cane ko bamwe bagiriza igihugu ca Ukraine kuba carafashe nabi abirabura inzizi kikabatoteza. Abandi bakavuga ati igihugu ca Ukraine mu gihe Afrika yari mu vyago n'ubu ni ntabwo cigera kivuga canke ngo gishikire n'igihugu na kimwe mu bihugu vyo muri Afrika. Ati bure gishikiriwe niho cibutse ko hari umugabane witwa Afrika canke hariho abantu bita abanyafrika. Ibi rero nivyo biriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, aho bavuga ko uyu mugabo adakwiye guhabwa umwanya wo gushikiriza abanyagihugu ba Afrika barenga umuriyaridi ijambo. Yavuga ati nagume mu Burayi kuko n'ubundi nta ciza abanyafrika tumitezeko, kuko niba yarafashe nabi abanyafrika nta mpamvu yogaruka rero wasaba abanyafrika kumushigikira. Mukunzi rero dukurikira, natugarukije iyi nkuru ibivugwa kuri risaba rya Zelensky kuvugana n'abakuru b'ibihugu ba Afrika ndetse n'abanyafrika muri rusange. Ntituzi nawe ico bivuga ko, niba wumva ko bikwiye koko ko Perezida Zelensky avugana n'abanyafrika canke ko Perezida Zelensky atohabwa umwanya bavugane n'abanyafrika. Utubwire muri commentaire ico uvyibaza ko kubwawe icokorwa canke intererano yawe, kandi turanasaba ko mugira sabone, mugira subscribe, mukanatubwira n'ibindi biganiro mwifuza ko dukora kuri channel yanyu. Murakoze, mugire amahoro, Imana ibazigame. Kaze banywanyi bacu, bakunzi bacu muherereye hose impande zine z'isi, turabahaye ikaze, twibutsa kugira sabone, kugira subscribe. Kaze muri kino kiganiro giye kwibanda ku nkuru twe twabwiye ivuga aho Perezida Zelensky Perezida wa Ukraine Zelensky yasavye kugirana ikiganiro n'abanyafrika muri rusange abicishije ku muryango w'ubumwe bwa Afrika ya Addis Abeba. Ibi rero akaba bisavye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ko yoshiraho umunsi maze Perezida Zelensky akaganiriza amareta yose ya Afrika ndetse agashikiriza ijambo ryerekeranye no gusaba ubufasha muri Afrika, aho avuga ko Afrika ikwiye gushigikira igihugu ca Ukraine kurwanya mu kwiyamiriza ibitero Uburusiya buriko buragira ku gihugu ciwe.
Ibi rero nk'uko twabibabwiye ijambo rya Perezida Zelensky ntabwo yakiriwe co kimwe mu bihugu vya Afurika ndetse ibihugu vyinshi cane gose ubu bikaba vyariyamirije ingingo aho bivuga ko ibihugu vya Afurika bigomba kwigenga ku kibazo ca Ukraine bitagomba gufata co kimwe Ukraine n'Uburusiya n'ibindi bihugu ndetse aho abakuru b'ibihugu bimwe bavuga ko ibihugu vy'Uburayi n'ibihugu vya Amerika bifata Ukraine nk'uko ari igihugu speciale kuko aho bamwe bavuga ati intambara zarabaye mu bindi bihugu vyose ariko ntitigeze tubona aho ibihugu vyose bihaguruka ngo biziyamirize nk'uko ibihugu biriko biriyamiriza intambara yo muri Ukraine ndetse aho bivuga ati hariho kamwana wa mama kabaye uko ikibazo ca Ukraine kiriko kitabwaho ati n'ibindi bihugu vyose biri mu ntambara ndetse byinshi cyane gose muri Afurika vyari bagiramwe bibagira ko intambara iba mu Burayi niba muri Afurika ico kimwe ko yose ihitana ubuzima bw'ikiremwamuntu. Ibi rero ibihugu bimaze kwanka bino ko uyu muperezida ashikiriza ijambo abanyafurika n'igihugu ca Afrika y'Epfo ndetse igihugu cabaye ca mbere ariko kuvyamiriza n'igihugu ca Kenya aho ibihugu bimwe bimwe yasavye kuganira gushikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka zabo direct. Igihugu ca Kenya cari casabwe ko cokwemera ko ashikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka yabo direct ndetse n'igihugu ca Afrika y'Epfo n'igihugu ca Misiri n'igihugu ca Nigeria. Ibihugu vyose vyasabwe ko vyokwemera Perezida Zelensky agashikiriza ijambo biciye mu nama nshingamateka zavyo ariko bino bihugu vyose bikaba vyariyamirije bino uyu Perezida Zelensky asaba aho bivuga ko bino bihugu vyovyo bitagomba kugira aho bihengamiye yaba ku Burusiya ndetse canke kuri Ukraine. Bivuga ati twebwe turi hagati na hagati ndetse twibutse ko bino bihugu vyose vyinshi vyo muri Afurika bikaba bitatoye yaba gufata ibihano Uburusiya canke gukura Uburusiya mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Ibihugu vyinshi vya Afurika ntivyatoye ndetse nta nico vyabivuze ko. Ibi rero bivugwa ko Afurika n'ubu ku kibazo ca Ukraine n'Uburusiya igifise ikiri hagati na hagati idashaka kwerekana ko ishigikiye uruhande rumwe mu gihe Perezida Zelensky wewe arivyo yashakaho yavuga ati abanyafurika bakwiye guhagarara ku ruhande rwiwe bakamushigikira bakiyamiriza Uburusiya bakiyamiriza ibitero Uburusiya buriko buragira muri Ukraine. Ibi rero kandi abanyafurika benshi bavuga ngo n'igituma baravyamirije ngo ni nk'agasuzuguro Perezida Zelensky yaba yaragiriye ibihugu vya Afurika ngo kuko ibihugu vya Afurika abisavye kuvugana navyo ubwa nyuma mu gihe yamaze kuvugana n'ibihugu vyose vy'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu vyinshi cane gose vyo kwindi migabane akaba yaravugishije inama nshingamateka zavyo akavugisha abanyagihugu bavyo. Ubu rero akavuga ati kubera iki atatanguye gusaba bamwe bakavuga ati kubera iki atatanguye gusaba abanyafurika ngo bavugishe hakiri kare. Ati ubu rero abona ko Afurika ari yohereza ko ubwa nyuma kuvugisha ati abona ko abanyafurika aribo badafise agaciro ashobora kuvugishiriza igihe cose yishakiye. Ati yaba ashaka kuvugisha abanyafurika ariko avugisha co kimwe n'igihe yavugisha Amerika canke igihe yavugisha Ubwongereza igihe yasaba kuvugana n'abanyagihugu b'Ubwongereza canke n'abanyagihugu ba Amerika ko ari naco gihe yariko yarasavye kuvugana n'abanyagihugu b'Abanyafurika. Ibi rero kandi bikaba bitakiwe kumwe n'amareta ndetse n'abagize amareta. Hariho amareta amwe avuga ko vyoba ari vyiza ko uyu Zelensky ahabwa amashance akavugana n'ubutegetsi n'abanyagihugu ba Afurika ariko bamwe bakagira ati niba muha ijambo Zelensky ndetse muce muha n'ijambo Perezida w'Uburusiya na Putin agire ico ashikirije abanyafurika. Ati kuko abanyafurika ntidushobora kugira aho duhagaze na cane ko bamwe bagiriza igihugu ca Ukraine kuba carafashe nabi abirabura inzizi kikabatoteza. Abandi bakavuga ati igihugu ca Ukraine mu gihe Afurika yari mu vyago n'ubu ni ntabwo cigera kivuga canke ngo gishikire n'igihugu na kimwe mu bihugu vyo muri Afurika. Ati bure gishikiriwe niho cibutse ko hari umugabane witwa Afurika canke hariho abantu bita abanyafurika. Ibi rero nivyo biriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukanabumenyi aho bavuga ko uyu mugabo adakwiye guhabwa umwanya wo gushikiriza abanyagihugu ba Afurika barenga umuriyaridi ijambo. Yavuga ati nagume mu Burayi kuko n'ubundi nta ciza abanyafurika tumwitezeko kuko niba yarafashe nabi abanyafurika nta mpamvu yogaruka rero ngo asaba abanyafurika kumushigikira.
mukunzi rero dukurikira na tugarukije iyi nkuru y'ibivugwa kuri risaba rya Zelensky kuvugana n'abakuru b'ibihugu ba Afurika ndetse n'abanyafurika muri rusange. Ntituzi nawe icyo bivuga ko niba wumva ko bikwiye koko ko Perezida Zelensky avugana n'abanyafurika canke ko Perezida Zelensky atohabwa umwanya bavugane n'abanyafurika. Utubwire muri komantere ico ubyibaza ko kubwawe ico kogwa canke intererano yawe, kandi turanasaba ko mugira sabone, mugira subscribe, mukanatubwira n'ibindi biganiro mwifuza ko dukora kuri channel yanyu.